Bell Nice akaza wazaniye aka gift kuri stage Harmonize gute bro kuko numu artiste nka Bell Nice mu artiste nkande Harmonize ego kwe ibaza umuririmbyi aduze wibaze byari kumvikana iyo abari umufana urushugwe yararumuhaye acaruha umusekirite kwanza bisa naho nagone yagwanze yavuze byose ngira ngaruke cyane no kutangaza makuru turakwiye yuko itangaza makuru twiha respect siko twiha agaciro yego siko ibaze wewe umuntu mugiye kumutegera kuri airport akabaha iminota 3 bro iminota igi 3 hari abantu bagumye bapinga cyane kigingi ariko ngira nababwiza ukuri nimba ukiri kuri level yo gupinga kigingi oya mugabo uracafise urugamba kigingi bamupinze kubera ko yatanze ibihumbi 5 muri press conference ikindi kintu naco nagiye gutohoza nza gusanga neza yuko igituma yavuze yuko atamedia nimiza gufata amasanamu ni ibintu bishobora kuba biri muri kontra Yeah. Ladies and gentlemen, welcome to Anashia 257. Yeah. Gihe cyari kinini turabakumbuye sana. Genda uzimyiradi ivyo biziki. Genda ukuremwe ivyo biziki wana. Yo twumviriza indirimbo z'abarundi. Imiziki atari y'abarundi. Imiziki wagerutse. Sasa mumeze gute murakomeye? Turizeye ko mumeze neza aho muri twebwe turi fresh turi gado. Bana twari tubakumbuye sana. Gose. Twicaye mu kibanza ciza bro. Bahita Mihala Bell. Ikibanza ca mbere kimeze neza. Uzi yuko abantu benshi babonye ikiganiro twari duherutse gukora ariko dusaba imbabazi cyane. Hari haciye imisi batariko baratubona. Nagiye mbona neza yuko batwandikira tubari ati mbega vyifashe gute ati mbega bimeze gute tutariko turababona mu biganiro by'ibitandukanye tubibasabira imbabazi cyane. Gose. Ya. Sasa rero turagaruse n'ibiteramo bishushe ego tugiye kuvuga ku biteramo vyagiye biba muri no weekend ego hari igiteramo ca Harmonize ego hari igiteramo ca Kigingi ego reka turavuze ivyo biteramo bibiri igiteramo ca Harmonize bamwe baravuga ngo carahomvye guhomba rimwe nabo ngo guhomba mbe ni gute bamwe neco bagiteguye bafite intumbero yihe mwebwe muzi gute ko bahomvye canke bungutse mbega ivyo bashaka byabaye ivyo nibindi nibivugwa abandi baravuga ati Harmonize yafashe n'abantu abarundi bene wacu ego hari nabo nagiye mbona ngo babandi bahora badufata nabi nabo bafashwe n'ama video Insolite ya mbere yabereye kuri airport. Uzi yuko ujya mukobwa avukana nawo mukobwa aririmba makarawo kwitwa Kakiri bro. Oya. Kakira mubona ndarimba karawo. Yego. Baravukana. Ujya mukobwa yitwa Yusra. Akaba asanzwe ari n'umugore wande. Walase wande arimba karawo. Ujya n'umugore wa Walase. Numuguri wa Wallace man. Okay. Siko Insolite ya mbere ariko abo bakobwa babo benshi bari muri izi protocole izi agence zo kwakira abantu je sirimbaza neza yuko bashobora sinzi kari zo nyigisho baba baronka kumenga umuntu wese bagiye gutegera kuri airport guri makaba mutera kabizu none sike ni bisanzwe nike hari umuntu rega tabashaka iyo care bizu bro kuko ishaku Ivyo vy'amabizu nibisanzwe bro. Ivyo nibisanzwe. Ni nkuko yarashoboye kumukuboko n'ukuboko akakumwima. Ego ivyo nivyo. Siko canke na rujya rushugwe akarumuha akanka kurutora. Erega nari rushugwe ivyo rero byo kuvuga ngo yase kumuha kabizu ivyo nibisanzwe tu. Urushugwe yararumuhaye acaruha umusekirite. Kwanza bisa naho nagone yagwanze. Yavuze byose. Yase byose. Yego kwe. Siko ariko gusa mugabo hari gihe ibintu biba kuko ndibaza neza yuko uyu mukobwa Yusra
ujya mugore wa Wallace muri bino bintu bya entertainment muri kino gisata cha industry ujya mukobwa arafise akantu mengo ari celebre tuvyemeranye yego siribaza neza yuko hari gihe nyene ikintu kikubako ukagaruka cyane ku mbuga jewe narayipostinze ijya video mbona abantu benshi banyandikiye bansanga WhatsApp bambarira ngo ijya video yikureko ariko nanje ndiyumvira ndahikureko kubera iki ngo kubera ko ngo yusira nibikobera mugwa neza ngo n'umushinga nahe wibone ko nogwa neza ariko siyo watanguye kuyipost nawe wayikuye ahandi kandi siyo wayifashe yasije yayifashe none bakubwira uyifute ngani kandi byari ngombwa yuko nanayipostinga kandi siyo wenyine wayipostinga n'abandi barayipostinga barayishizeko siko ariko mugabo ivyo ati turavyihojeje Landry promoter na ni Ben Nice ibazimani Ben Nice umugore wa Warase n'umugore wa Satubi barasevye ibazimani mugabo hari ikintu ibaze kuri level ya Ben Nice level Ben Nice agezeko siko Ben Nice akaza wazaniye aka gift kuri stage Harmonize gute bro kuko numu artiste nka Ben Nice mu artiste nkande Harmonize ego kwe ibaze umuririmbyi aduze wibaze byari kumvikana iyo abari umufana ego siko ivyo twari kuvuga ati n'umufana yamutwariye kubera ibishobisho ego yamutwariye inkinzo kugira mwereka igihugu cyacu kimeze neza siko ariko mu gihe nawe usanzwe uri umuririmbyi n'umu artiste ku mu artiste yagusanze iwawe uko hari umuntu agusanze iwawe nawe uri umwami bro kuko umuntu agusanze muhira iwawe ni wanyu ego kweri bacha baraduka kwa kuntu rebe bigira babisho na Landry acaratwara ari babiri ngo bagiye kuri stage man Harmonize yarayiravye gusa ari kuri stage yahatswe no kugwa kubera navyo yari yanabonye yahindukiye kugusa aritegereza abona ababraza babiri ati babaje amasi bayu banatokea wapi ngo bako baramuha yamagaye security je ndiwe nari gucamo magara security ibazema ni kweri nabonye na Fizo yakoze aka video ko kubabwira ati nimukunda ivyanyu mureke kwipendekeza kuri abo basani b'abanyamahanga twinjire rero mu giteramo abantu bavuga ko cahomvye mbega turabire hamwe cahomvye kubera iki kitaronsa abantu kubera iki novuga muri make caferinze igiteramo ni cari no gupasa ati kubera iki ibaze warabonye kuri airport abamenyesha makuru itangazamakuru ngira ngaruke cyane no kutangazamakuru turakwiye yuko itangazamakuru twiha respect siko twiha agaciro siko ibaze wewe umuntu mugiye kumutegera kuri airport akabaha iminota 3 bro iminota itatu aho nyene akababarira ati jewe ndabaha iminota 3 ivyo mushaka munabimbariza ndi mu modoka Nigitega press conference ngo yabahaye itanu turacabandanye rega niki gitubona kubara yuko ico giteramo ni cari no kunguka bro siko ni cari no kugira iki niki kubera ko iminota 3 mu muduga baramubaza ibibazo muri conference iminota 5 ni conference ntweze to nayibona sinzi aho byahereye kuko abantu benshi twigiriye kwirabira Benturo bro siko igiteramo ngico ariko ngira nibariza ababosi bategura ibiteramo ubwo barakurikirana umuziki w'icubunda hano ugeze ubu ndemeza neza yuko industry abanyamuziki biwacu bariko barakora cyane kuko barugaye imipaka y'aba étranger bro sana nta munyamahanga naho yo barinde naka yoza ngo urumva ngo je nasuye amahiti ngo aje gutera umugero uko nyene bro sana kwe siko Harmonize amaze imisi asohora imiziki ni bande bayizi man kandi arayisora ku bwinshi kwe arayisora ku bwinshi ni bande bayizi nta mahita arimwo ati kubera iki nimba ayo mahita arimwo iwabo apana ngaha siko wewe urafashe imiliyoni zigera ku 200
siko niko twagiye twumva yuko zahawe Harmonize urazifashe urazihaye umunyamahanga Harmonize ba nawe ubwiwe izo miliyoni umuhaye natwe mu Burundi ntitugikunda ivyo hanze twikundira ivyo abana bacu ayo mahera urazizo desa miliyo izi uzifasha ukaziha kuko tuvyemeranye muri no muziki abantu ba mbere bafise abafana benshi uzubi nabirabe nuzene ngo bakiriko ko barakora ngo ama hit song abantu ba mbere umaze kubona na performance nziza kandi bafise na public y'abantu benshi ni Sadbina D1 bro aba bari mu Sadbina D1 bari mu baririmbyi bafise public y'abantu benshi man nk'umuntu ara hagati ho D1 yoca bafuta siko mugana Bface arabafise na Bface man siko wewe urafashe ngo bamutwaye kuri stade Ngoma bro harura stade Ngoma kungena ingana ubu Harmonize batwaye kuri stade Ngoma mbarira hitiri mu bakunzi b'umuziki cyacu Burundi ngaha mu Burundi nta nimwe bande bazogenda kumwitaba ngo wako bari hase 50,000 hari nabwo baca banarinda bakugaza ivyuma bro 50,000 ngiye kurabande baca bashira no ku munsi ukurikirana na Kigingi Sama comment turaza kubigaruka man siko 50,000 basi dufate ko abantu bari kuyijamwo bari kuva Bujumbura bagenda ariko bibutse yuko bukeye ari Kigingi Sama kuduga avuga ati nta kuduga nibibaho siko ndabisubiyemo aba boss basanzwe basohora amahera nimba wewe wa mu boss we ugifise ya mind yo kuvuga ati ngo ndiko ndazana umunyamahanga ngaho gica cy'u Burundi umenyereza yuko ayo mahera yawe yataye ari nindi concert igiye kubura nayiza habo sina concert ngira ni party ya Fally ya SS Sultani yatumiye Fally Fally Ipupa muri hajya kuri stade nyene bigenda biharura kumengo ni anniversaire Fally Ipupa je muri anniversaire bro kuko ntaje muri oya ijya zoronka abantu ego azoronka abakongomani bari ngani benshi bro kandi abakongomani barakundana ivyabo sinka concert ni party ni nka zimwe twebwe tora tujamwe mu Burundi Sultan Suleiman afise public y'aba manager biwe baba étranger man ya bakongomani kuko aba étranger ibiteramo bya Sultan ategura umaze kuno vyibonera bazi Sultan sabantu bose ngo bapfa kugenda yuko nyene Sultan tumuzi ategura cyane Miss Burundi ategura ibintu biri hayi ego ategura ibintu biri hayi gakiya giteramo ticket simple ni 10,000 ibazi ni 10,000 siko mugabo wumve neza yuko nimba gusa naba boss ba none reka je ndafite ikibazo Harmonize na Fally ninde novuga ko ari hejuru gusumba uwundi baba muri fan base haba muri ni Fally byose si Fally none Fally ko ari Harmonize niyo kwegera Fally itike yiwe ya make 10,000 itike ya menshi no miliyoni ariko Harmonize itike ya menshi yari 10 miliyoni urazi ko ari table ya 10 miliyoni ibaze miliyoni 10 rimwe kabiri gusa ikintu ayo mahera Jack ayarose yabagiye muri Dubai canke Canada canke Chypre mugabo agatable kamwe ajya ka 10 uzi yuko gusa rero abo babosi bategura bino biteramo barakunda guhendwa hajya kuri kiya giteramo sumu boss ahubwo abantu novuga team yahaye staff yahaye akazi batunga iramwemeza ibitangaza ikamubarira ngo reka tuzane Harmonize tuzokunguka siko kubera ko bobo iyo staff yo team aba yatoye iba yifitiye agafana ku ruhande aba yayihaye siko bo baharanira yaduhaye agafana reka tuzane Harmonize umuzane mu gihugu cyande ntimwateguye promotion nge nizogenda promotion bimeze gute kandi ugasanga nk'amahera ya promotion yasohotse usaka ga staff gaciye kayajya niko rega biba bimeze niko biba bimeze ikindi cyababaje nuko abanyagitega baridoze sana impamvu batakoreshejwe muri ijya concert kwanza yateguwe n'umunyagitega ibaze man umubosi w'igitega afishe zijya boîte zibiri zijya club ariho yitwa XS hamwe na ni boîte zibiri afise na Arizona ndayibona umubosi wa Arizona na XS niwe yateguye ijya event acayanga gukoresha
abanyagitega abiwabo kugira abafana b'Igitega bafume bahurumbira kubera kuri ana nko muri no minsi biragoye yuko umuntu yova ibujumbura agiye muri concert kanaka yego kwe siko atifitiye déplacement mukiye uranabizi siko ariko ikintu ca mbere ngira nshimira abafana umufana hari bro umufana hari sinzi ko wamubonye ni yari ifisaka kamera hajya kuri rya concert Patrick naramubonye Patrick nawunye nashobora kuba ari muri staff base gukoresha ibintu vya promotion ndende bitwajije ngo turifitiye kiya kinyamakuru Patrick akorera ngo kizodukorera nawe ashobora kuba ari muri ako gatimu abantu nagiye mbona bashobora kuba bari muri iyo timu narandira ashobora kuba ari muri iyo timu Landre kuko nibo bantu ba mbere bagumye bagaruka cyane kuri airport na Patrick ashobora kuba ari muri iyo timu yo kuzana Harmonize umubosi yarondeye babandi ngo bafise ngo za media ngo zoba zikaze ngo reka tuzane umunyamahanga siko ariko umufana bro dushimira abafana b'umuziki w'igihugu cyacu cy'u Burundi abafana barerekanye yuko gushikino saha bikundira ivy'iwacu hariyo groupe y'abanyagitega ndimwe y'abantu bari muri entertainment bikundira baguma biposti urabona bro baguma bipostingira ngo twe twibereye muri club wana ngo ivyo vya stade nibikimutu kandi bagufotoreye muri club muri boîte usanga ni full huzuye mani muri Arizona huzuye muga stade iri vide reka babibone mani bariko bandika ngo ajya 50,000 ngo twagiye kuyafutamwo muri ntuze reka babibone kujya nyene abo babosi bashobora kuba barondera abantu ugasanga babantu bakuba bizeza ibitangaza urumva ngo reka tuzane nange ndagusubiriyemo nta muntu numwe muri kino gihe 2026 yozana umunyamahanga ariko igomba kuko abanyamuziki b'igihugu cyacu Burundi bari ku kazi kandi abafana b'igihugu cyacu Burundi abafana bo muziki ubu bakunda abana b'igihugu bro sana kwe bakunda umuziki wacu ya miziki yaho ritwinjirana gaho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda nibibaho bro ayihari tuzumviriza ku matwi nituzi niyo biherera man ubu turiko twumviriza sabanu yamayinga ya zande banaka superbat ya Madeza nizo twibereyemo bro siko sana ngure rukacufata nguri kurazana Harmonize waje kuririmbira iki aje kuririmbira nde nagiye mbona haraka video kasiriki Harmonize reka atama bwabo dance bwiwe kuri stage cyane umva abantu benshi guma bakomanta ati izo dance kuri 50 miliyoni izo yarakeneye ko tuja kuraba abantu bamaze kuzihimba kera bukeye bwaho igiteramo ca Kigingi hari abantu bagumye bapinga cyane Kigingi ariko ngira nababwiza ukuri nimba ukiri kuri level yo gupinga Kigingi oya mugabo uracafise urugamba Kigingi bamupinze kubera ko yatanze 5,000 muri press conference mugabo nayo si geste nziza ari gufuma biheba bari gufuma birihira yari gufuma biheba avuga ati tuzoduhurire muri concert ego tuzoduhurire muri concert ndabaye invitation hama basi iyo 5,000 bayifashe kwa rakagaye yabagaye yavuze ati nta gaciro yahaye media 5,000 francs n'amahera makiya sana mugabo kandi tugaruse birashobora kuba ari ivyo none 5,000 wewe harayo yari bwaca muri Kigingi sama yari bwabe kugira ngo man siko abone nungutse gutya canke nahomvye gutya ikintu cambere benshi bagumye bahagarara ko nuko ukuntu yavuze yuko ata media nimwe izoza gufata amasanamu ego siko kijya kintu kubwanje si mbona yuko cyo bari ciza cyane nkubu uno musi turi kuwa mbere iki kiganiro tukiri kuwa mbere urabona nta media nimwe ya postinze ngo Kigingi sama yari imezuku kuko ntibashoboye ejo kwari uko nyene nta media nimwe yari kira postinga ngo Kigingi bimezuku nibaza yuko nubwo ari uruhombo kuko uno musi igiteramo ciwe kiba kiri trend tuba turiko turabona ati Sadbi yakoze ibi Kigingi ya performance ibi ugasanga niyo nkuru iri kiravugwa muguno munsi igiteramo carabaye ejo no munsi twavyutse umengo nta cabaye tuvuga vyaheranye no munsi wejo hari ikintu nagiye ndondera cyane ndakibaza Imana yamufashije Kigingi Imana yamufashije yavuze yuko ata media zinjirayo conference
isa nk'iyiheze ujya munsi conference yari iheze ikintu ca mbere cagiye kumufasha Kigingi nuko amatike ya Kigingi Sama Comedy asuhuka avant ya evenement vyaragiriwe promotion mugabo sha Kigingi nivyo yarabaye hit urabona Kigingi ijya press conference burya yagiyemwe abantu bangaye vya vrai kuko niyo press conference bavuga nta hantu na hamwe nigeze ndayibona ego narabonye ikiganiro yakoze na The Brave uzi gituma amategeko bayipostinga cyane ni kubera ko kuntu yaratanguye gufata nabi itangazamakuru bisigura ko baragiye ntibabipostinga siko bica inyuma y'ya conference Kigingi Sama yaciye inguvu ego kweri abantu bahora babipostinga cyane ariko mu nyuma barahararutse kubipostinga bajya baba umukubito bose sinigeze mbona abaposta igituma baretse kubipostinga nuko yabafashe nabi ya munsi wa conference de presse yande ya Kigingi Sama Comedy siko ariko Imana yamufashije nuko matike yari yaheze Sama Comedy agurishwa avant ya evenement kuko iyo abatagurishwa kiyagihe akagurishwa ku muryango nibaze neza yuko yari kuronka abantu bro kuko byari byataye n'inguvu byari byataye n'inguvu abantu benshi nta circulation byari birimwo siko ariko kubera ko abantu nabo babandi bameditati twebwe twaraguze itike ko even migeze nitwereka kuyijamo ngo itiki hombe nizo chance yagize ikindi kintu naco nagiye gutohoza nza gusanga neza yuko igituma yavuze yuko atamedia nimiza gufata amasanamu ni ibintu bishobora kuba biri muri kontra yabajya abantu yazanye bari bavuye mu Rwanda badandaza oya ego ba muri agency ba Fari Merci sinibaza bro kuko bijya bintu abajama ba agency bafise platforms yabo aya indi badandariza kamatike nagomba ndabifatanya n'ivyo hari ikintu umengo ni gisite web cyo mu Rwanda Kigingi yari kadandariza kamatike y'abantu bari hanze bifuza gukurikirana ukuntu show iri kiragenda no kuvuga warinjira muri iyo site ukiyabonesha hamuga ukinjizayo amahera y'ikarata iki hamugacuriya bagaca bakwereka live ingene show iri kiraba nivyo nyene ni amakontra y'amasezerano kuko uzurabe ni iboro ya ba Merci iyo Genzi Comedy nta TV online yigera yinjira muri kya kibanza Genzi yifitiye platform yabo bacishako bagutumiye nk'umu YouTuber canke umumenyesha makuru uragenda ugiye guterama siko Kigingi nawe yagiye kwirotruva yarasinye ayo makontra ariko ntiyabibwira abamenyesha makuru acaza kubibabwira conference iheze abamenyesha makuru batangura kumva ico kintu bacavuga ati ahubwo twebwe no kubiposta tunabiposta na conference nayo duposta hapostinze abantu bagera kuri babiri bamukoresheje ikiganiro behind Ntuze The Brave nico nabonye naje nico nabonye gusomana nta kindi siko ariko umve neza yuko Kigingi yaranose feedback nziza muri concert ariko coco ikose rya mbere atosubira gukora nta muntu numwe ageze nga ashaka gushika adafashijwe na media yego kweri naho uwo burinde ukemeza neza yuko avuga ati ngo nta TV online ngo nimwe izoza gufata amasanamu uwo burinde wewe uwo burinde abwa shimira Imana yuko amatiki yaguzwe hakiri kare gusa ariko ayo makontra nayo Kigingi asinya azerera abaneza yuko atazomwicira Kigingi Sama Comedy kubera ko bibaye nkuko bikaba mu yindi edition sindi siri yuko azoronka feedback nkiyo yaronseje oya nibishobora gukunda bro abantu bazomuvako mani kandi mugabo si media gusa rega yatanguye kuvako none ko na system yatanguye kwihindura ego bwa mbere twari tuzi ko hamagara ba MC bavuye hanze ego ariko kuri iyi ncuro acavuga ati aba MC ndabifitiye yakoresha babandi bakinana
muri Kigingi Good Times bamwe bamaze imisi bakinana muri YouTube bamuja mu uhamwe na Nikita narababonye ngo nibo ba MC na Kigingi nyene ngo niwe mu MC niko bivuze ngo babandi yahora hakazi ba Juste Gayere bande bategerezwa systeme kugira bro baca baja ku ruhande kandi burya aha mu Burundi sinzi kurabibona ikintu umuntu wahora umushiramo utamushizemwo aca bifata ukundi aca avuga ati bwa bundi hari uwanteranije nawe bwa bundi nuko bisigaye bimeze ko twahora dukorana tugakorana neza kandi tugakorana mu buryo bwo gufashanya kundi ugaca usanga power rero ya kiya giteramo iragabanutse gusa ikintu cyo novuga niyagumiza iyi system ivyo bizohava bimurangirana Kigingi siko kuko abantu benshi barayikunda Kigingi sama comedy ariko Kigingi naho iyo bategura ibintu kanaka media zitamufashije ntazopfa avyishoboje bro kuko nimba yo bafise platform ziwe sinibaze neza yuko zoba zikomeye cyane gusumba media ivyo nibibaho siko ariko ikintu cyambere cyo ngira ndangirize ko nimba uri umubosi uri ngaha mu gice cy'u Burundi ugifise ya mind yo kuzana umunyamahanga wacu ngo wirengagize abana b'igice cy'u Burundi umenye neza yuko ayo mamiliyoni zo wabuze umugambo yakoresha umve neza yuko ayo mahera yawe uzobu yatareye hejuru urazufashe nk'imiliyoni amajana 2 bro projet ukora ngaha washakiri muri ibi vy'imiziki n'ibi vy'ibiteramo birimo ukunguka urazi evenement wotegura ukagarukana amahera kweli utarinze kuzana ngo banaka nta munyamahanga ari umuyoza ngaha navyo byo kugayana nibisanzwe kurya barandri bagaya ba upcoming bo ngaha niko nabo babagaye kandi kurya Harmonize yabagaye niko nawe Chris Brown yo mugaye ego bijya ni hano ku isi bro turasumbana Harmonize nimbaga ya Landry nawe Harmonize Chris Brown yo mufungira imiryango canke Lil ni canke Chris Brown nawe arafise uwundi ari hejuru yiwe yo mufungira akavuga ati we peti mugabo turacafise ibintu byinshi byo kuyiga sana man ibaze Bill Nice umusheri wa Sadbi bro Bill Nice nakantu ngo agiye kuri stage bro umuririmbyi tubashimire sana asante